igituma mwe mutarogorwa kandi mwararengeje imyaka muri nabeza mufise abatipe barabatwa Icyambere cyoje jengira mvuge nka undi abona inka naha adafise inka abona aho zituruka icyambere cyoje ndakwiza imyaka 18 sindayikwiza pardon mugabo nanzo ikwiza se nzorongogwa ego kubera ko kurongogwa sidiri sakazi sidiri sivyunguka n'umugambo utunguka rero mugabo siniko ndahamiza ko kutarongora mugabo ibihe kutarongogwa bambi ibihe byarahindutse nimba ubona ko atakintu nakimwe ufise ukora yes kaba disons ata amafaranga ufise rekana n'ivyinkundo sharondera amafaranga bifise igihe cyavyo baje nabwo ari competition ya turakundana tukarondera uburyo amavyage tuzobatanga ingiko nane mugira ikibazo turacyakura kabisa ko umwana vraiment areke kuba murashobora kwijajara ukizera umutipe mukabana mu rukundo mukaryana byinshi mugapanga ama projet mugahageza agaca guhemukira ugaca regret amwe mukiyendosha ndongora urongora murabizi ko musigaye mworoshe kurongora ndondera umutipe nanje ndongora nzo kurondera canke kutakurondera n'ibintu bisanzwe rero bicaye bivana nawe wo bwawe wo mukobwa mbega uhagaze gute erega bagiye badeswa ntiho bakurondera ngo bagutware oya barondera mu bambe rero no kuvuga ngo ukabuzi ko umugabo muri chambrette hama ukaca witora ngo bla 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 nahaba yes hama wavayo ngo umva ngo twagize ibi nibi oya wagiye ubizi ragutujijisha kuko jenje ukuraba nkanzi kuri ba muri chambrette nkaza ndinda nzahuri hari ingo nyinshi cyane ziko zirasambuka canke ziko zirabaho nabi kubera iki abavyeyi batera ama pressure abana babo ugasanga umwana wamuteye pressure ku buryo agenda ku muntu atarakunda icambere na mbere canke nubwo yogenda ku muntu akunda kugira ngo nze gukora ibi bintu byose abantu bose batsinde bamenya je bazayirene nageze kumubwira tuje kudandaza amazi amazi mwibarabara kandi n'ubu yamaye ndayadanda nukuri kw'Imana nk'ubu je ari abakobwa benshi nahamagaye baranse kugakora birateye isoni birateye isoni mugabo birinjiza amafaranga c'est diététique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu kuba afise ikibazo cy'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo cy'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo cy'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo cy'imitsi yanambye kuba afise ikibazo cy'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo cy'itituka ry'ibyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni mbona bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane c'est diététique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo ubaza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri rehero ya mbere Avenue Pierre Ngendanumwe inimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 amajendwi na 56 canke kuri 77 amajendwi na 36 amajendwi na 47. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another brace. People then call me. I'm called Mr. Brock at the first name from into Dubai. Let's go sazo kandi wikaze kuri Akamo TV ndi kumwe n'abandi bantu abenshi murabazi ariko hariho n'abandi mutamenyereye cyane mubamenyereye mu maji. Yes, kanangore nifuriza mwaka musasa abantu bacu ndakubwire wese wagize subscribe ko wakoze ikintu c'abagabo dutumira n'abandi benshi cyane kugira mukomeze mutwereka kwa rukundo mudukane kubwisha. Ndi kumwe n'abakobwa babiri kandi beza. Okay? Mvuze beza mumenye uko ari beza. Umwe musanzwe mumumenyereye muri Yagateke mignone. Ariko turafise undi mukobwa benshi ntibamumenyereye cyane. Donc bashaka kuba bamwumva ijwi. Reka tubanze tumuhereho kugira atwidondora. Take your time. Ni sawa. Umeze neza. Ego. So ndabaramukije mwese abantumiye.
ndabakunda. Abantu bariko dukurikirana barakeneye kumenya uwo muntu uwo ariwe. Okay, nitwa Irene. Irene irankunda. Ego. Muri vyuka. Sorry. Bijya gwamo abantu baratera urwamo sha. Oya bon Irene nene Miss n'ibindi n'amazina menshi cyane muri vyuka kare muri PJ Classic FM. Kugwamo gwishi nyene namwe muca mugomba. Ego. Ariko muradufasha cyane. Iyo kenshi je yongyamye azi kenshi kegana kunda kimara niryamiye. Canishi turavuga ati rekanze vyuka. Twisubire kwa Minyoni kidogo. Minyoni manzi uramutse abantu muri yaga warabataye manzi tubwira igituma utariko urabonekana kwanza. Hello guys, mumaze guta je nitwa Minyoni Dimonda, Minyoni de la capitale. Munzi muri yagate kari kubusiyongisha undi muri Shine My TV am the CEO. Ubibona gute? Nuko asiga ngo ndakavuga hari ibintu umuntu yavuze ngo Imana yaravye ibiguruka ivyima mababa. Yaravye ibiguruka ivyima mababa pe since no. Uburi boss na. Uburi boss atagira abakozi. Atagira abakozi. Uno musi ndakoresha, uno musi ndi boss. Nari umukozi. Urumviye ntambwe wewe. Abakonzi bakamu TV. Uko mwahora mushigikira nimba byansuye hari abanza usanga hari abatanzi ukomeze kunshigikira nta nagiye ndacahari kandi ndabaha ibiganiro bimeze neza cyane kabisa. Minyoni ari mu bantu bakoze cyane mu mwaka wa 2024 cyane gose narabibona kabisa. None bako batazitangaza ko batazitanga nukuri abantu nimba ari abantu bazotegura awards je ndayisabiye y'abantu bakoze 2024 cyane babakobwa. Ego ni yawe no mu bahungu ndimwo atwanze wa mbere kabisa barabura. Umwaka wa 2024 urangije neza. 2025 nayo imeze gute ko utango yuri na CEO tuzogukira? 2025 no mwaka utanguye no vuga ngo niteguriye cyane. Ego inguvu nahora nshira hadiya menyereye ko nzodubra ibazire ivyo bintu ngiye kugwiza na kabiri rero ni mwaka mwiza novuga ko mwiza kuri je kwa niho ntanguye ni experience yo kwikorera ibi bintu wewe atanumwe muri kumwe kandi ndazi ko bizogenda neza cyane rero utanguye neza muri rusange. Ariko urasezera muri yagatse abantu benshi bari baje igituma Minyoni agiye mu gihe ari we yari karakora cyane bibereye. Abantu benshi baragira amaduta ati eske Minyoni yo bagira aje hanze ndetse wanafotoye kuri stati ya urerekana passport urayerekana abantu bavuga ati birabaye bimeze gute hajya burya naragiye nawe nimba mbona afata ko ari yushi uri he abantu batabona ko nagiye bavuga ngo hari abantu bakomplike ibintu ukabereka ko wagiye ahantu mwahura ngo kubera ikintu ngo watweretse ko wagiye ngo nawe fata ko wagiye hama twese twaragiye no twese twaragiye no yaragiye kera turi kumwe seke yagiye sawe muranyisha je ndabasanze Bujumbu. Ego oya abantu baza kubona iyi image baza kuva ko ahantu ari Bujumbu muri excellence house. We nawe vraiment je sinjambesha ma oya none mende gutaba abantu baza kubona iyi image ibintu by'inyuma baza kutuvuga ko ari mu Burundi we ihorere bonyene baraza kwivugira. None abantu bariko baraca inyuma ko babona arabirabure gusa tabazo none turebona tuge turinze babona tutirabure oya bari inyuma. Urabona umuntu iyo yifotoje ari nko muri Belgique cyangwa muri France cyangwa afata ka video inyuma yubona hazirikira abazungu cyangwa ati c'est bon. Oya twebwe taxi yo kirimo abarundi abirabure benshi voilà naza kwereka ni harengana nk'umuntu amuhamagenda mubwira ikirundi wawe ko ico yumva kabisa. Minyoni canke mugenzawe ndabona muri nkumi sinzi ko hari umugore murabakobwa bihanganye yasha bihanganye kamere kururiya ifatire madame pardon kamufatiye sharia. Okay leta yemera kurongorwa ku myaka 18. Yego ariko wewe uri ngaha gira sinzi ko ufise na gahunda wowe bimeze gute ivyaha
shaka tekinike muri ko murakoresha bana bambitse impeta izo ziraduhenda mani baraziyambira so rero je nta gahunda afise ya rega ni bon itwemerera kugira mariage dukwije 18 ans ntitubwira ngo muri 18 ans ngo mugire mariage si itegeko shobora kwigira 30 ans shobora kwigira 45 ans mais ikibujije nuko noyigira 17 ans sivyo rero jewe nta kuri nta gahunda nifitiye inshuti zanje ndacarondera inoti ndacatigita n'inoti ya sindagera ahantu mbona yuko no kwita muri ivyo bintu rondera kanoti okay uravuze yuko ushobora kurongorwa akahanta 30 n'indi myaka irenga avantage hari rero yo kurongorwa ufite imyaka myinshi avantage nta avantage hari menopause oya nta avantage hari kuko umuntu wese afise impamvu sivyo jewe mfise imyaka yiwanje mvuga ati iyi niyo myaka yiwanje nzokora ivyo bintu haro nundi ashora muri imyaka yiwanje amaze kurushinga sivyo ase n'abana sivyo rero umuntu wese afise ivyo abona sivyo vyomwungukira muri uwo mwanya nivyo akora rero nta avantage novuga ngo umva kurongorwa gusa imyaka myinshi kuko hari abagenda bafise a 30 a 31 bakaba baragize divorce sivyo rero ivyo vyose bivana na wewe ingene uvuga ati je ubuzima bw'iwanje umeze kuno hari akantu uvuze ngo banza ngo kurondera ngo amafaranga ngo uracirondera amafaranga mbega mu gihe woyabura ni worongo noyabura gute ndayakorera urayabura mani deja no ndayakorako urayakorako akaguca kakagiye biravana wewe wiyumva yuko amahera woronka nk'ubu uyaroswe nyene woca oya ntayahari kandi ntaye novuga ariko jewe ahantu mba mvuga ati jewe nihagera reka mvuge nihagera yuko nja mu rugo ni muri ca gihe mba mbona yuko umwana wanje sivyo atazogira ikinamburana sivyo muri ca gihe umwana wanje sinzorinde gutelefona ngo rega ngo umwana ngo uze kumuzanira ngo igitumbura ngo arakeneye igitumbura ngo arashonje sivyo rero ni juste gutegura ubuzima sivyo nta mahera menshi nshaka gutegura ngo menshi gose oya ariko vya bindi bike ku buryo umwana wanje atazogira ikinabura pe canke mu rugo iwacu sinzorinde kurindira ngo umugabo wanje ngo ubugabo ngo urumva ngo rega ngo umunyu ngo waheze ndinde kumutelefona ngo umunyu waheze niyo po yanyu reka duhe minyoni na afite ko ndikuneye minyoni n'umumejante baravuze ngo gute igituma mwe mutarogorwa kandi mwararengeje imyaka muri nabeza mufise abatikorera batwa icyambere cyoje jengira mvuge nka undi abona inka naha adafise inka abona aho zituruka icyambere cyoje ndakwiza imyaka 18 sindayikwiza pardon mugabo nanzo ikwiza se nzorongorwa kubera ko kurongorwa sidiri sakazi sidiri sivyunguka n'umugambo utunguka rero mugabo siniko ndahamiza ko kutarongora mugabo ibihe kutarongorwa bambe ibihe byarahindutse nimba ubona ko atakintu nakimwe ufise ukora kaba disons ata amafaranga ufise tekana n'ivy'inkundo sharondera amafaranga urukundo runanira Samsoni rukananira nde twese byadutaye ko amazi rero nije nta muntu konseya kugira mariage tutaronka amafaranga nukuki sigo rega iyo tutagize mariage no kurondoka turabihagarika muri ico gihe ntidusubira kuronka abana nukuri jewe nzohagarika imbyaro ku myaka 50 na nega shamye Oye ngo bafungo 45 ngo ubuciyo ya. Bige nivyo abantu bishiriyeho mugabo no kuri 50 uravyara. Rero nimbura ko amafaranga ufise kiye reka aravuga. Nimbura udafise amafaranga yo guha amata umwana. Yuko umugabo wawe uvuga ati nimba buza akazi no munsi turakomeza tukabaho. Wowe wabugiye nk'umwana mu bandi. Tugeze nzo ndongo nzo umwana mu bandi. Ni vyiza ko ugira ikintu cyose ukora. Nimba ngiye kuba umugore w'umuntu ntangiye kuba umufasha nagiye kuba umwana wiwe niho hava bya bintu byo kubona ingo nyinshi zisigaye zisambuka harimo ako kantu umugabo ari igihe kimara
yahembwa umuriyoni mu minsi 2 kabura heze muga bashira hamwe bagafashanya usanga ibintu biryoshe reka rero kwirukira kuja mugira mariage kandi abakobwa bose ngo mariage zose zabaye muri 2024 abana twareze twateruye twabonye bararongwa ara myaka 16 baragize mariage babana twakorana nako bararongowe bose bivuga ngo just ndabifuriza ngo ngurumva ngo bizosambuka mugabo amafaranga utabonde ikiri inkome ntuzoza kurondera umugore vraiment mwebwe rero mwaravuze ati target niyo kwanza kurondera amafaranga ivy'abagabo pembeni bo bashaka ndogogwe ntaraba CEO we nawe ufise imitima ikomeye abakobwa muri industry mwarikomeye nabo mashaka muri industry ni mu buzima busanzwe umukobwa zubwenge ntashobora namaje kutabanyamuje ngo ni murongo ngo ni muvyemera ngo mubuze ngo yatime yo kuja mu birori yatime yo kubuja jewe ntihagira umuntu anyandikira avuye ko nasanga hano mu kirori sindiko ndivugisha je Maribu ntayonzi arena ntayonzi nambari pick up nambari keep up nambari ntayonzi numva ibintu bishushe gusa nta nahamwenzi bivuga ngo je nta buzima vraiment ndo mukozi gusa ubona woba wanka ko bakunza gusohoka umwana azara gusoba ko utaha umwana akagwara nibindi byinshi so jewe ntabwo ari ibintu amahera yanje se kuguma sohoka oya amahera ndo sibindi bintu akora kandi kuko ndanayaruhira by the way rero sinzi ko no canza nukuri kwimana ukazamva ngo amahera ngo akabare kose kagezweho nagiyeyo sinzi oya ibintu byose bifite umwanya wabyo kandi ikintu cyose ifoke ubwaho nyene ubwo zigereka nkora bajya abantu basisagura amafaranga nuko hari abantu bafite bayabahereza sha reka oza kwigereranya n'umuntu bayahereza nawe wirwa ubyuka katrere ntibyokunda kabisa ibyo byose muvuze birashobora kuba ari byitwaza ahubwo mwabuza abagabo c'est vrai Sasha umutipe wanje agira commentaire bari batangwagira commentaire ire unumuzi Chewe ndamutse kabisa. Oya mwabuza abagabo mai. Umvirize. Ameze bien. Umusheri wanje nyine umaze kumubona. Minyone ni ikihe kintu cyonyereka ko mufise abagabo kandi mudashaka kurongo. Uwo mugabo yoba agutreta kugira amasaha atagomba kugutwara yoba arinze. Nagenda kugire ikiganiro kizosohoka kuri ya gateke. Twayikoranye no boyfriend wanje. Excuse me. Monsieur. Ntihagire n'umuhazo yaba ntamufise nari kugenda ndabivuze kugira ngo hagire uwundondera mugabo ndabiyamye pulo mu magenda cyane ya mutipe umunware maze imisi mbona kuri stage sasa ubonye ari mubi wabonye gute mani ni beje wala ni daju mongar ereka nashobora kuba ari beje atagahunda cyangwa ndabyihotse mvuge gwanje cyangwa ndabyihotse oya wiyo haza kumubona kube oya rigao udusaba tipe bazamafaranga mugabo twe kwarumvikanye oya bon bifise igihe cyabyo baje nabwo ari competition ya turakundana tukarondera uburyo amabyage tuzobatanga ingiko nane mugira ikibazo turacyakura kabisa ko umwana vraiment areke kuba murashobora kwijajara ukizera umutipe mukabana mu rukundo mukajyana byinshi mugapanga ama project mugahageza agaca guhemukira ugaca regret ame mukiyenzosha ndongora urongora murabizi ko musigaye mworoshe kurongora ndosha ndondera umutipe nanje ndongora excuse me sinzanse utari mu diaspora sinzanse amafaranga cyane ndetse no murongo waje no ndongora ndenzorongora ndosha ndondera Okay, ivyo uvuze ngo urashaka kumurindira ngo hama ngo mugapanga ama projet ngo kaca guheba bantu bibana atari wiwawe suwi wawe sivyo ikitari cyahura kirega kagenda hama wiwawe niyaza muzogirana ivyo mugirana hama mubane sivyo rero abantu guhebana ni umugambi w'Imana sivyo kandi naba bose sabo twatanguriyeko si hari abandi twatanguriyeko kandi nabandi bazoza bon ntabo dukeneye ko baza ariko Imana niyabona ko bikwiye kugenda uko bizobuko nyene kandi jewe no Imana irabizi nshobora kurongora cyangwa nubuko gutsa amafaranga bwe namwe kandi kinacho ufise amafaranga nshuti yanje yo nuko ngenda babwira
Sikuja kuntu bavanga abakobwa bakunda amafaranga nuko ndayakunda n'umutima wanje wose kuko amafaranga niyo yagiye kutwereka ko bwa bundi n'abagabo babuze abantu babubahuka ubunye barubahukwa n'abagore abatamakazi abamami bacu nk'ubu nka mama ukazona yikubisa gasore tungana urumva nashiye mbona ko ufise amafaranga byose birashoboka ufise amafaranga byose birashoboka ufise amafaranga na Yesu muri wewe oh la vie comme rebelle ariko ngo amafaranga minyone urashobora kuyaronka yaririramo kandi turamaze kubona benshi abamama aka video ryari kasohotse umumama yasanze umugabo wari kumwe n'undi mugore kintu yakoze yacha ahitiye amena imodoka yari iri mu rupangu y'umugabo byaboneka ko ari abantu bifashe bafite amafaranga gusa urumva uwo mumama yaririra yarafise umugabo amucheating ni nkuko no mungana gucheating ni nkuko je nk'umuntu amahayaje umugabo wanje akancheating kandi n'umugabo wawe ni turi kumwe ubunye ivyo rero biba hose kwanza advantage yo gucheating ari ufise amahera wamwirukana ahubwo ati mviraho mugabo je sizo nsaba vraiment ndasaba Imana ko je monga twogira amahayaje kandi turi mu kubatamwe igikwe Abantu ujya bagumiza ifoka tufuma turagize eta civile mani ntiwihuta ibintu byawe n'ibyawe mani tuba twarafukanye dusenga Imana ngo iduhe abagabo rero bagiye abantu twavanye bagiye ubona twatandukanye bari kugira dushike mu masezerano ariko turi mu masezerano turi mu nyishu abagise banje ubu turi mu nyishu iyi video nimugire ngo ndayifuse hari abazorira nkahita ndayishira hanze nkatakrira gaca ndayirekura sawa it's okay jewe nukuri ewa sindi kwisoko uzosanga rimwe mu marama yahubwo ibaze jewe ya jende umunyarusaku je nta kintu nzota oya ntagenda kimuzota ko twabivuze turi proud kabisa minyone kuri wewe warigeze kuvuga ko ugiye kuraba umutipe ntaguhomore abari muri esheke uzi bijya bintu navuze bibi navuze harimo kuri kwinshi ne kuri ko abantu babijajinze nabi navuze ati ntushaka kuri umukobwa ego kabuzi ko umugabo muri chambrette hamugaje witora ngo bla 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 nahaba hama wavayo ngo umva ngo twagize ibi nibi oya wagiye ubizi ra kutujijisha kuko je kuraba nkanzi kuri ba muri chambrette nkaza ndinda nzahuri seke mbaze cyo naje gukora ego biyo byanzanye bari ivyo nyene rero urumva wewe sawa nta bindi sako nawe niko bimeze yasi mvugije ukuri oya nuko nyene bimeze nuko nyene bon wowe wavugije ukuri kandi nako kuri ego we gusa warinze ushika je kajya kantu bakase bakapostinga papa niwe yatangiye kwandungikira ndamuha link yiga no chose mubwira ingene yaciye ambwira yambwiye tukuntu uri kuzuye se nibiki yambwiye tukuntu uri kuzuye kuko yambwiye je navyagomba muri famille baza no kunca ahubwo bya vrai erega wararengereye narabahaye niki kiganiro chose barakiraba bambwiye bati cyangwa cyo babwiye ati bashambwiye ati ahubwo nturagira ibintu by'iwawe ngo ukore ku bintu by'iwawe uri gukorera abandi my name am the CEO ariko tugaruka inyuma gatowe ku ibyo bintu byo mudashaka kurongorwa mwazo ko abavyeyi mutabashisha hajya umuvyeyi abakeneye akuzukuru akeneye umukwe abavyeyi sinzi wowe baba bameze gute bari wawe reka ndavuga biwanje sivyo umuvyeyi wese ego abakeneye yuko umwana wiwe agira urugo sivyo peut-être umuzanira abuzukuru ibintu vyuko ariko ivyo byose umwana ataraba ready sivyo ataritegura umuvyeyi ntiyoza gutera pressure umwana ngo genda sivyo jewe abavyeyi wanje nukuri nabavyeyi bavuga ati umbiriza mwana wanje ritiko turakwirukana umunsi uzokumva sivyo hageze umunsi uzokumva wowe ubwa bavuga ati jewe iki gihe kirageze yuko jewe Irene ngenda kubaka ugwanje nshuti yanje uzogenda ariko nituzogutera pressure ngo genda ngo waturambiye ngo oya ivyo nibiki oya kandi umwana reka kumutera pressure nca gituma no munsi hari ingo nyinshi cyane ziko zirasambuka canke ziko zirabaho nabi kubera iki abavyeyi batera ama pressure abana babo ugasanga umwana wamuteye pressure ku buryo agenda ku muntu atarakunda icambere
na mbere canke nubwo yogenda ku muntu akunda yagiye yihuse kubera yuko uwo mwana yamuteye pressure uwo partenaire wiwe ugasanga ariko akora ibintu atari gukora sivyo no musari ko barabaho nabi kubera iki kubera mwebwe abavyeyi mwaje gusunika abana banyu ngo baje mu bintu batari biteguriye umwana mureke mu mwanya bizikora akubwira ati rero mama iki nico gihe ko ngenda okay genda mwana nareka kumutera pressure umutere ama stress menshi areke kubaho nabi kubera wewe uno munsi umwana yidoge ari mu rugo ati ibi byose ndiko ndabigirisha kubera abavyeyi banje sivyo ndiko mbaho nabi kubera abavyeyi banje numva kuri kuratera uruhagararo uwo mwana uriko uramutera umutima mubi yanke wowe muvyeyi ari wowe wabigize si vyiza minyonera niko vyumva boye je muhiri wacu bambwira ati waje kwitunganya papa rero ajamba kunda gukoresha arakunda kuvuga Jean ikintu kijanye no kuba umuntu yoba Jean apa y'ubwenge tugira mu ishuri ego tugire nubwo mu buzima busanzwe arakunda kuvuga ati burya papa niwe akunda kuvuga ati umuntu wese n'umwana umuhungu n'umwana w'uwundi kidi umwana w'uwundi ndibaza ko tiva comprendre avuga ati kandi n'umugabo mwiza pe gushikana no munsi twese turacibaza none wari umujane marié ubatse urugo bimeze gute biraducanga bivuze ngo twebwe iyo pressure papa nayo gutera vraiment ahubwo avuga ati wowe tera imbere songa mbere we kora cyane niwakora cyane ukabona ibintu byose biragenze neza uzugende kandi uzugende wavyumviriyeko mu mutima wawe biriyo donc atari uko nakaye ubwiye ngurumva ngo harengeranye oya ari uko we wumva ko vya umuvyeyi mu kubwira ikintu nk'icyo ndumva ngo naka ngo wo kwanaka ngo azogira makiyaje itari kintu ivyo ntavyo yotubwira kugira gusa yumve we ngine uvuga oya je kaje tubiganira misi yose ajye umuvyeyi n'umuvyeyi agira umutima wihangana ivyo rero ndakubwire ni muri bavyeyi bataganira n'abana iyo uri umuvyeyi uganiriza umwana uramenya intumbero ziwe uramenya ibintu akora no kuvuga ngo ntibirigura baza umwibazisha uzane izindi nkuzo hanze kugira kumenya muraganira rero je abavyeyi banje turaganira kandi ivyo muvyo tuganira n'ivyo birimo barabizi minyone mukorera kuri kezo social media IRN abantu benshi barababona aba diaspora harimo abatamo n'abatabamo sa depana vyonzi cyangwa cyo bari cyo gituma kugira gusa mvuga ati kani twice fan base yacu habwo twume kandi twemanze ko dufise abasheri ntana turonde aba diaspora nimba andondera ku busheri iragira zo kufisuza diaspora w'umusheri okay ndakubwire abantu bari kuri kezo social ushaka kuba umugore aba diaspora bari kurondera rero je n'abandondera ubunyi barabizi byo tuganira ni sote nakazi canke n'ibindi bintu bitajanye n'ivy'inkunda pardon excuse me kabisa murakoze mwebwe mwamwe hakwicanuze nyayane oya kurendera abagabo oya abagabo turabafise bari bimana n'ukuri bon yakivuze abagabo turabafise rero iyo aba twaye dushaka nitwice ibindi ntitwari kubavuga ariko turi proud guys yo mana we reka tureke no kubavuga ahubwo abazwa tubivuga ngo tubanatewe n'ishavu ntibaze kuturondera ntibaze kubarondera ariko no kwijira no kuri ukaba ushaka kundondera ari ico ushakira stop lindira hafi uzocikira biragukunda uko igitangaje ushobora gusanga harimo urimo muri twe bari karatwemeza ibikomeye ugasanga n'umusingo wo kuva 2020 oya turaza kuguha basi turaza kubiguha basi kugira ngo uvyemere kuko nitwovyerekana nga ariko turaza kubiguha nta kibazo oya ufite amabanga menshi cyane haha bona tubaje kubaka mutabishaka man none kubaka erega bashi kubaka nabwo ari idiri erega mwebwe muca mugira ngo abahungu ngo barakenye ngo nitwokubaka ngo reka turondeye tuzohurize hamwe ntibakenye abashiri bacu barondera nkuko nako tuko turarondera rero hari ibyo turiko tuje nk'umuhashiri wande sinzi nk'uyu tuko turapanga twebwe dukeneye iki eske tuzoshobora kukigura muri aya mafaranga ufise angahe nanje ufise angahe twebwe nko gushira hamwe twaramaze kugira ubumwe afete kandi noneho rero kutubaza ibibazo birebire ahivyo ico caheze twe tuzobereka igiko
gikwe nihagera tuza kuvugana nasi kandi ndo gutumira kuri tasi vya vrai nza gufata content nitege invitation wavyumvise bose genda wemereye content kuri tasi vile vile murakoze kabisa nawe niko bimeze nuko nyene bimeze wowe unajya gukurikirana kuri vyoka ntabakugora ati oya bon kungora ni bisanzwe sivyo kandi jewe ungoye inyishu ni yayindi nyene ni oya sivyo rero umuntu ni waba avuga ati jewe kuba bangora kandi nubwo uri umugore inshuti yanje barakugora reka n'abantu bindi reka shareka navyo bazi kandi reka shenda gutera inkora bakakurondera jewe hariyo n'abantu banamubona no ndamushira kuri stati muramuzi bamubona namushize no kuri stati misi yose ndamushirako ariko ukazamva umuntu araje akubwira none wewe ntiwigeze ubona umuntu wanje kweri urumva rero ivyo nyene ibintu bisanzwe kurondera canke kutakurondera ni ibintu bisanzwe rero bicaye bivana nawe wo bwawe wo mukobwa mbega uhagaze gute yeah rega bagiye badeswa ntiho bakurondera ngo bagutware oya barondera mu bambe urumva rero no kuvuga ngo sa diaspora gusanga mu mundi barahari ugasanga umuntu arazi umusheri wawe arazi umuntu musohokana arazi kutari mugabo ugasanga nyene araje tu kabisa mwatu yagiye ibintu byanyu mwese bihagaze neza ku mpande twatomboje ko atari umusingo no uri en couple ko yaciba contre uvyumva rero turashaka kumenya mutu yagire ibanga mukoresha rituma mugira confidence nk'iyo yose vyerekana yuko muri mwese ari ibintu vyo kuri muri mwe za nkundo zo kuri zimwe abantu benshi bakunda kuvuga ko zitakiba kantare bebe so confident bon ikintu cyose mw'abantu mwe ni kuba proud sivyo icyambere nambere ba proud n'umuntu wawe umunsi uzoba proud n'umuntu wawe byose bizokwikora sivyo rero jewe yaba ntari proud sinari kuza kuvuga ngo ndamufise kandi ntari proud nishakira abandi bahariya ku ruhande urumva rero iyo uri proud ikintu cyose nta soni wumva ryo kumuvuga mu bantu sivyo nta soni wumva ryo kumuvuga ku ma réseaux sociaux nta soni ugira sivyo ko iri kuvuga ati jewe ndi proud n'umuntu wanje ndamukunda sivyo kandi ikindi cyose n'urukundo ruba ruri entre vous muri hagati yanyu mukundana vyose birikora kandi uno munsi y'abatankunda sinari ugasanga je nje ndamukunda cyane we ntankunda sinari kuza kumuvuga ngaho hoya kandi jari ndamukunda je nyene sivyo ariko mba mukundana muri babiri akakwereka urukundo nawe ukamwereka urundi aho nyene ukuri uraba proud kandi nta n'ibintu si ibintu byo kurinda guforcinga ngo muvuge oya wowe bwawe nyene uba uri proud nubwo wagenda hajya kuri Arebis ukafata micro ukamuvuga ati je ndamufise n'uyu ni kana kandamukunda umva wowe uri proud gusa n'umuntu wawe ego minyone nawe tubwira igituma ubona ukivye mwari tu na confidence ni cyane office ewani tabaho kabisa zoko icemeza yuko ari ibintu murimo vya vrai atakuhendana urashobora gusanga umutipe muri kumwe nawe afise abandi biwe man urazi igituma je cyambere coco mongar banarabanje kumusengera hama hajya igihambaye sikiva ku wundi igihambaye nikiva muri wewe ndabifatanye cyane n'ivyo mwisi aho usanga abantu bavuga ngo ibi bintu ngo bagiye abantu ngo bakora ibintu kuno avuga wowe wohagushira wewe wokora gute Jean ukamubaza ati wewe wokora gute bivuze ngo nimba udashobora kuba meilleur n'undi muntu ashobora kuba meilleur wowe banza ukaba d'abord akarorero hama abandi bose bakakurabirako bakaba akarorero ndavuga ngo jewe banza ndabwo kubona ko ndi proud yiwe hama tugasenga hama n'amaproje tupangira hamwe niye bisambura siri nk'izoba yuriye inzu kumwe abarundi babivuga bizosambuka kandi ma vie va continuer mugabo ico nizera nuko mva bandi proud ubwo kubivuga cyane ko ranzi ibyo tugezemo shabara tugeze wewe ko byasubira inyuma c'est 2025 nigikunda nubwo ubone gwa tuzokoresha urwanje muzo partage na rumwe rwa sheri tuzosangira urwa
Ako mbe wambona ndamutashe mbe wambona yo tuzokana ikiganiro tuzokana ikiganiro ndamubaze bigiye tuye ngo bazikura kabisa nuko murashobora gupanga minyone projet mumaze gupanga projet n'umuntu nkuko wabivuze ukamurindira sebo mukamara igihe mugabo cyagihe ya myaka yaragiye bya bihe byararenganye kumbure mwararondeye bya bintu bashobora kuba mwarabyose no kumusabiroza agaca gukoshonera ukanyuma waratakaje abantu benshi cyane ndavuga abantu baba kurondera kubera abakobwa aho mufise amabanga menshi muri nk'abadokiteri nk'abaganga mugiye murashira amabanga hanze y'abantu bohunga ugasanga aragukoshonye ukanyuma waratakaje abantu bagushaka baba bafite projet irashe ugasanga wa muntu wishize gutaka umwanya ntaca kumariye mbega ico gihe bifata mu asha wawe ntatakara abo nabana natakaje ntibo barabanje nimba ro tuzobana bya Imana yamunteguriye naho tuzomana imyaka 5 turi kumwe naho kumanziraga ndamwankira après yo 5 tuzobana kandi tuzokundana kandi tuzobana niba Imana yateguye bien sûr sinzorogreta vraiment naho ari a 50 mana naho 60 ega Paulo yavuze ati nimugume nkanje aho bishoboke ariho byankiye je ndi mu bo byo nashoboka ndabyumva Paulo yabwiye abagabo yabwiye abagore yabwiye abantu bose uwo byo kundira ko bishoboka guma nkani nuko yabivuze ari umugabo ahubwo n'abagore yagiye bariyumvise rero muri byo shoka ndimo naho wa Paulo cyane gose ngo yari inkone ya Yesu ashinaje no kwikonesha nkabinkone ihayene nawe bigushikiye ohita wimanika kuri etage no kuri kwimana hari abaca biyahurama oya bon kwimanika rega abantu b'Imana guhebana n'umuntu ntabwo ari inzu yururutse canke ntabwo ari sinijuru biguye ntabwo ari ntama yuriye sivyo voile ntabwo ari ntama yuriye inzu so rero guhebana n'umuntu nuko bon sivyo dusha muri projet sivyo kandi si n'ibintu dupanga ariko iyo bibaye yes iyo bibaye tone turinde bo gupinga bireke bigende kitari cyo si wawe sivyo reka ibitari bwawe bigende hama urabe yuko wokwegera ivyi wawe cyangwa usanga ivyi wawe nayo babandi hari abantu usanga reka ndabivuga hari abantu usanga bagogwa mu rukundo ugasanga umuntu aguma yanganganiye ko wanganganiye ko nshuti yanje relation ubone itari iraguhira heba genda sivyo urondere uwi wawe hariya hari uwi wawe hariyanye ariko aradodora ugasanga urikura namwankira karago usenge voilà kandi kinacho musengera aba partenaire banyu aba basheri banyu musengere hari umuntu udasanga ko ndane n'umuntu nta n'umusiri mweze kugira mugira amushira mu gisabisho nta munsi nukuri none uwo ngo ngushaka ko muzobana ngabo umugabo wawe ewe da dindi senga nacuzo burasenga okay byose bironkererwa hehe ku mavi rero undi mwahebana ntabwo ari sinijuru biguye kandi nimba ubona relation yawe itari kiragenda neza genda usenge ariko nimba ubona nyene ikunaniye ihebe ugende uvuga ati Imana ibi byose ndabigushira mu biganza byawe ni wewe ubizi ni wewe uzompuza n'umuntu nyawe c'est ça relation zose zitiye ubwoba ni ryambere numvise abantu bari proud nk'abo jewe nico kibereka ko je nta faking ubuzima baje yonje nga harya umuntu nasanze umuntu azira kuravuga ego naravye ndigira kuvuga ngo navuze ngo umuntu ngo yasaze mu hotel ngo namusaze mu hotel bagabo iki ni true story siri ibintu nemvanta je abantu ndabyikintu kibari ico nyene ntuzurondere mu ibintu byo ku ruhande ngo barakubarira je nivyo mvuga ukuri rero nanje ndi proud I'm so proud uri so proud kabisa turiko turatangira umwaka imanuro nyinshi mwahaye abakobwa bagezwe njya kuko atabasire n'ivyo bari mu gasanga bagoma bajuragirika mu butipe bwishi ubu oji n'ubusumife niko babivuga ndashaka wabwira ijambo rimwe amatwe bandaniriza chambere coco urumva ko ukundana n'abahungu benshi kintu kimwe gusa numva ashaka kubwira shaho imagine urwo rugo rwawe urumva nimba uje mu bagabo b'abandi cyangwa ukaja mu bahungu b'abandi uvuga ngo urugo rwawe azoba ari ariko bimeze umugabo wawe azoba ari terke kujya wari umeze je namambwira umumeke wanje ntuzindondere mu ivyo udafise nimba untrompa fata ko nari ndagutrompa
cyakunda bitangaza ego wavyishiremo ati nimba ndagutrompa na warantrompa ego nuvuga ngo nimba uri umukobwa ukaba udashaka gukunda genre ugenera n'abahungu batanu bose ubabesha nawe uzohura n'abandi batanu bakubesha bogeye nkunda kuvuga ngo kijye kintu udashaka kugirirwa ntukigirire uwundi umuntu kijye kintu wumva udashaka ko kubako nawe ntube source y'ico kintu kiba none kuvuga ngo ivyo byose ndabifatanya n'ubuzima busanzwe ndabifatanya na relationship icyo udashaka gukorera ntakorera abandi ko ntakorera abandi nawe bazokigukorera kandi ikintu cyose ukoze kiza kigwica nimba ari batanu bazoza aho uzoronka umugabo agira abagore 10 ni nani ko imeze apana ngo inshuro 10 gusa si inshuro zibiri inshuro 10 5 fois 10 ni comme 50 merci oya uri hama bakunde gukora ivyo bikuntu biva ku bugaba aho usanga umukobwa afite umugurira amameshi ngo be w'amameshi be wala belo be w'inzara be w'ikirato be w'impuzu kabisa mwarabitoreye kandi rero hari no mu telefone babimeze uko nyene ngo be w'inzara be w'impuzu bivuze ngo haguruka mukore iyo ukora ivyo bintu byo wiyumvira vraiment woba proud no muri kumwe ukaba serious kandi Imana ibona kuri serious nta kundiye kurungikira igishetani sha ikirara man ikurungikira umugabo nawe afise ubwenge ahubwo aza kukunganira none wowe hari abantu bari kwarira mu ngo z'abandi no muntu nawe nimba kumutwara abagabo babandi wowe wibaza ndabira harimo aza kurira ngo ariko aramutwara umugabo wowe nawe ukasanga yamucinye mu 220 wowe none wibaza ko igihe ariko aragira wibaza ko Imana ari so wanyusha kiwazi nyine ni so wanyu we ni tonto wapigwe yego Imana ni papa mugabo akantu kore Imana kwerekaza kwigwitsa narabiboye maze kubibona kenshi biramaze nawe kumaze gukora gasaho gasanga apana muri ivyo muri yo domain ayantu byigeze kumba ko je ndabibona ndavuga ati eba na ikintu kibaye ni kubera sintangaye vraiment ihene nawe tubandanya twirangiriza kajambo kamwe ku bakobwa usanga bafise projet bari muri novuga gute nko kuja en couple bari muri cooperative usanga bafise abatipe benshi kumwe bivuga ababeli inzara ngo batanu umuntu nahindura n'impuzu ngero akabo gosha ngoza mukoresha neza ibyo bicumuro byanyu ivyo vyaha byanyu so icyambere na mbere abakobwa ego ndabizi ko bahari sivyo kandi nimba uno munsi ukundanye n'umuhungu ugashaka afreje hari ibintu bica bintantangaza aronse umuhungu amubabaje ngo abahungu ngo ni babi nawe yirirwa arababaza babandi sivyo ugasanga ugize cooperative shaho y'abahungu uzokenera kubaka urugo rwawe reka ndabivuga uzokenera kubaka urugo rwawe kandi reka ndabwira ikintu uri kuravomera ubu no mu rugo rwawe sivyo ikintu uranone ubunye ko ukundana n'abahungu 3 4 5 no mu rugo rwawe bizokunanira gukundana n'urya mugabo wawe wenyene uzogubona yuko umenga umugabo wawe ntaguhagije ukeneye abandi bari nyuma rero ikintu abakobwa n'ukuri murakwiye kubihagarika guys n'ukuri kwimana murakwiye kubihagarika ivyo bintu nimba ubona yuko urukundo rwaguhezemwo vyihoze bihebe hako ugenda kugira cooperative y'abahungu umenga sinzi marufise w'inzara marufise w'amatwi ibintu byose umuntu wese wamushiriyeho ivyiwiwe ivyo byose kandi minyone yakivuze ivyo byose biterwa no kudakora uri umukobwa ukora uzoronka uwo mwanya wo kugenda gukundana n'abahungu 5 wowe uronka he wo mwanya n'umwe be wanje yandikiye message kuva ntango gukora ibiganiro sindamusubiza none je ngiye nocira abantu batandatu imaginez-vous sivyo rero ivyo byose bigira iki niba abakobwa babanebwe birirwa baryamye wowe urindiriye ko donc tuza gutelefona ati burya rero amamega yaheze amamega yaheze sivyo ivyo byose rero n'ubunebwe nimuhaguruke mukore bigeme nimuhaguruke mukore nta mukobwa akora agenda gushishana n'abahungu 5 n'icyo kunda n'umwe wiwawe ujya wenyene arakunanira kujera imagine none gashaje nzobandi ku kazi nizindukiye ku kazi jewe nza gutaka umugoroba sivyo ndi ku kazi hanyuma nzoronka wa mwanya gute wo kubonana n'uyu naho nzoshobora guys naho uronka rero ivyo onye ni babakozi b'abakobwa babanebwe
rero ico cyose ibyo byose nivyo bivako bakobwa muhaguruke mukore mukure amaboko mu mpuzu mureke kujiragurika hariya nahiya murondera abahungu 5 6 10 umukobwa umwe hari umukobwa wanajuka ingena amamezi sinisiga nta bintu byo byatozo nsanga mfise nigeze guhana n'umukobwa arambwira ati nukuri kubera usike uja kuri kamera daba wisige daba ugira agapoke nyine ibintu nyereka akubwira mugabo rero umuntu ariko abikubwira afise ebana telefone igezweho yindi nyene macho 3 urumva afise genre ibintu byose arabifise mugabo narabakaza akora nk'abantu nakafise nkamvuga ati none gasha wowe nimbura nk'umuntu akurira ivyo bintu byose je bashobora kuba ameze gutya kubera ko atamafaranga maybe mfise kandi none ndashase sino yabura mugabo hari ibintu uvuga uti ibisi byo bikwiye kuntwara umwanya kwimakiya sivyo bikwiye kuntwara umwanya jewe none mundi bwo hari ikintu nkeneye kubaza abantu burya iyo mugiye muhira n'umugabo wawe cyangwa n'umumeke wawe bigenda uhisiga ubifise nani mbe tomeka akuzi ninde undi mwumva ushaka kunezereza mwarasaze urumva ndafopa sitore n'umuntu yari umuntu anzi nanagize n'ubwo bwo gutangwa nefise ivyondo ngaho ku maguru nari mvuye gukorera ibintu biraho ahantu hamacamba oblige guca ngaho kazi nci ngaho kazi mba oblige nyene kuwacha n'ibikamba mbiri yumvikamba mbiri nana bayipanta imanuka mugira ko ivyondo kabisa ko nari mvuye ahantu mu vyondo nari mvuye kuraba ahantu imirima je buranya muntu ambwiye ngo Yesuwe ngo niba minyene murambona nyene za nk'utangaye ndagati minyene warabona meze gute ibi ni ivyo ubonye ahaje ndatesa ngaho mbonye arandi mbasa nabi gusumba ngaho so ko riki mva mushaka ko just tugaragara neza murakoze mureke kumeneka umutwe hari akantu mwavuze ngo banka gukora kugira baze baracoresha donc gutinya gukora muri rusange nabo abakobwa benshi nko mubajeje avuga ati nakazi kahari yes yo reka yamba we warose opportunity yo kuronka akazi nico bibaza kandi bose boca baburo akazi akahe ushaka kahe kariko kose tu oya none twese abakobwa b'Ubujumbura ndera niyavuze ko dandaza rimikashi ariho kazi kari kenshi umviriza ndakubwire kuvuga ngo nta kazi gahari bivana ko ushaka none wewe ari umuntu mwishuro igiye goma wa nyuma yego kubera ko izi finance comptabilité ngo bashaka gukora mu biro uje gukora iki uje gukora iki D'abord ni imagine ugira ngo yase n'ingorane amushaka akazi ko mu biro waragiye kurondera ahantu rimisha asanga ari abantu abakobwa bicenga y'Ubujumbura bafite territoire wabo ingana gutya utona harura ahariyo amatoni ibintu byinshi muko usanga ayicenga y'Ubujumbura ngo yabuze akazi waratuze kurimisha vya kweli none ukazi ushaka nakazi akaye wabuze aho kurima cyangwa wabuze aho mu biro atani cyo bakorera adafise iyo mirima udafise niyo nose d'abord yo ku machine ubunya rero ibintu byinshi bakoresha muri comptabilité amanuze amalogiciel usanga bakoresha amashara ugasanga ntunagera na formation kandi na formation zagusabagira ntwigero zitaba uko ushaka akazi ko mu biro just uje gutwengera abantu cyangwa uzogenda gute rero cyo gituma dotera imbere mani cyo gitatera imbere umuntu azokubwira ko yabuze akazi uzoje umubwira je ndamwe kanza aja kurima babarira bya vrai none cyangwa se dushira nk'umutaye turime turako atamafaranga turonga ariko kuvuga gusa ngo yabuze akazi yabuze ahubwo yabuze akadashoboye uko mvuze ngo yabuze ko mu biro n'igihe asanga atagashoboye minyonero kuravuga uko kubera ufise akazi oya si byo ndavuga je banza mvirize kugira ngo nze gukora ibi bintu byose abantu bose batsinde bamenya je bazayirene nageze kumubwira turi kudandaza amazi mwibarabara kandi n'ubu yampaye ndayadanda nukuri kw'Imana nk'ubu je ari abakobwa benshi nahamagaye baranse kugakora birateye isoni birateye isoni muga birinjiza amafaranga kandi bigiye abantu bitera isoni nagana ubwiza ko atari njana baguha hari abantu bibaza ko turi ngaha ku marezo ngo baguha amafaranga bayamagute ashaka barababesha nta muntu d'abord yo gutera isoni atakugaburira mama wanje twageze kubiva Nageze gutora urabona bije bikinju bije nabidandaje bije bikinju je nabona ko birimo amafaranga hama nagenda hano mu rubanza hose ndabitora umunsi umwe tuvuye mu rubanza ndabitora mama cyarambwira ngo ndakwinginze bisubize hasi umbwira amafaranga bigugwa ndayaguha ndabwa ati sawa yama kana ndabisubiza atana amaguru ndabitora ndabishira mu modoka nabidandaje kandi n'ubunye ndakibonye sindagisiga ngiyarama
aha yabiriyo bajya muri biro biri mubibonye byamuza mu bimpa hama bice nk'icangirizo ubu je ngura amayinite yo gupostinga ikiganiro abaye make ni 4000 hama nje kukwishinga wowe barungikira amadolari babarira shambabarira mugaje abakobwa ndabategiye bashaje Mukibuni ukibonye ugisiga tenkiyete abanda bategiye bashaje abantu baguha amafaranga uno munsi haguma hafi kudukobwa twiza dufite amasura meza nitwakura wowe uzobushaje nindazoyaguha Reka yindi nawe iyo naratwumije yindwi yose so icyo kintu kiravuga ngo nta buzi buhari ntabwo ubuzi burahari ahubwo mbega 10 urabura ibihumbi 5 mbega wowe usha bivana nako hari kino abantu abakobwa biki gihe turagaya akazi sivyo tukabona voilà barafakinga live uyu madame ngaha nukuri je yaranyumije hari umusi yashira ngo amakara ngo aragurisha amakara ndaza bamundondera di ya vrai haya ni vrai man bro sivyo aradandaza rero ikintu cyose ni wewe menya ati jewe mbega nshaka kaza kahe sivyo twese kandi twese ubuzine ntabwo tubaha address ubuzi ntabwo tubukreya bon ntabwo turara mwijoro ngo cyo tuyumvira ngo shaka kuja muri banki oya nari mikashi wagenda haje kwicara ugakora rimikashi ako sakazi ga ego sivyo genda urime urabe yuko utaronka amahera sivyo dandaza amakara hari ubudiri bumota yadandaza sivyo bumotesha impuzu sivyo ivyo byose umuntu wese ariyumvira mbega ashaka gukora iki ikintu cyose twese nitwavutse abantu b'Imana dufise ubuzi dufise sivyo kandi abantu babana ndingaha ngo niyo wahereye oya tutapfa ibishanga byuzuye byageze muri tokamba nta makuru rero menya ati mbega je nshaka zakaye reka kuvuga ati ngo nta buzi buhari sivyo ureke no kumara amaza ngo abantu ngo nta buzi en fait des jeunes twe dufanye mu gihugu en fait turakonsoma muga hindu produits voilà rero wewe randera akazi mukobwa cyo kwivugisha ngo hari umukobwa yigeze kumbwira urumva ngo je ngo wewe ngo basingo kufise ngo naho ugenda none je ukajya akazi narakavukanye bantu b'Imana je ngenda abwira ati je hajyanye narahakoze amezi n'amezi atani jana orani jana ginjira ariko ko efala kugira ngo singume muhira haba hari ikintu ndiko ndagenda kungura ariko no munsi simfise akazi sivyo nahandi nibandondera nkagenda gukora kubera kajya kazugo ndakaje anje hano nkora nahandi hano banza atari guma hazo sose nahanyene banza kandi ubona abikurikirana no nyene byo mu diaspora yandondeye ko yanzi hehe ku mahazo sose kandi ku mahazo sose so nama ubuzigiye mfise n'akantu kariho karanza mu cyumvira rero bakobwa duhaguruke shadukore turashoboye kandi nitwahaguruka twese tugakora amaboko mu muntu tureke kwishinga amahera y'abahungu arahera canke ngo bambona ngo bava ngo biyumvira ibiki mbega bava biyumvira ibiki sheri urigurira mega basi nta cyubahiro gihari reka ndababwire bakobwa je hari ikintu munambwira abakobwa bakaca bandaba nabi nta cyubahiro gihari uri umukobwa wigurira mega uri umukobwa utarinda kuvuga ati umutipe wawe ngo je ngo ndungikira mega sivyo uri umukobwa uvuga ati agusabwa naho akagusaba we akaguza ati burya rero jewe nakehewe rabanyene ukuntu usova sivyo biraryoshe babigeme apana ngo umwana wose ngo urumva ngo igisuko cyashaje ngo nkure mara ngo inzara ngo za umwanya wose ukaguma umugora sivyo biraryoshe ari wowe wimenya ni hamwe n'umuhungu azomenya valeur yawe sivyo atazo gufata nk'igikoropesho hari abahungu badufata nk'ibikoropesho kubera iki bavuga ati none wowe ni wagenda ninde azokwakira ko ubayeho kubera jewe imagine ako kajambo vraiment ngo ubayeho kubera je kubera iki niwe wabimweretse mega niwe cotex ziheze niwe kandi niko turiko turavuga genda ntituriko tubibwira abakobwa gusa n'abagabo ngo basige barongora abagore bangana na ba nyina ntitubibagiye ubwo se urukundo ni faiblesse tie faible kandi ni kigabo tie fainéant parce que ukora
nja kurondera umugore angana na nyoko di oya kubera urukundo oya ntibaze bakubesha hari umutipe ryari azi iminsi ke dukoranye ikiganiro nganje ni kuri Akamo TV agira rongore umumama wa 56 je pense afaho donc 2025 baragira mariage yavuze yuko abantu baca babajajinga ari mwebwe bakugwa baba barabasi wazi gituma twajajinga umva ntaza kubwire ngo ni urukundo man ugo cyambe cyo aba mu Burundi aba ku gatumba hariya ruguru umuntu yagiye gutwara oya aba Canada n'umuntu atagira akazi igikorera ko ari faiblesse nta muntu afite imyaka 56 nawe ufise ingaha jewe we afise nka 25 nta muntu afite imyaka 56 Ishuki ko ari faiblesse nuko mbona abantu barongora abantu bangana na banyina kenshi ntibarongora abantu badafite amafaranga rero nzokomera ko ari urukundo igihe azokunda n'umuntu asumira ari charge z'umugabo zose ari wazifise navyo kuvuga ngo barongoye n'ubu turacabajija sa mushake muvuge ko turiko turabajija kubera jalousie it's okay wewe nimba ukundanye n'umumama afite imyaka 56 emera kuri niyo ni faiblesse no kubikigabo kubera yabo atari kigabo hariho abantu buzuyeho batagira abagabo babuze abagabo bafite imyaka 40 babuze n'akazi rero ni watwara muri niho nzo kwemera kuri umuntu abantu ubwo rero urukundo mugabo ubundi bwobwa n'amafaranga y'abandi kandi hari amafaranga n'urukundo ntirubora mbabarira rero afuma rubya urukundo umuntu afite umuntu azi amafaranga ntibigoye kumukunda nukuri sinokubesha ahantu hari amafaranga araryoshe vro umutima uroroha mugabo ku muhungu afite imyaka 25 ukunda n'umukecuru w'imyaka 56 tiye faible avuze ko urubavu rwiwe ariho yasengeye imyaka nta rubavu rwiwe sha uwo ni wundi yabenga papa wawe point abari mama wawe nta bindi iyo papa wawe mwemera bari mama wawe uje kuregwa uwo ni wundi yabenga papa wawe iyo ugiye kumuresha avuga ati ni wundi yabenga papa c'est tout oya gusa namwe muraronka abatama n'ikime ku kindi sha n'umukobwa arongoye n'umutama angana nasi nukuri nta rukundo rurimo ibyo ari nakubwa nti hari amafaranga umutima uroroha rero umutima worohejwe n'ayo mafaranga ikindi nacereka ndabibira akabanga mwaba misore mwe canke mwabagabo nimwibaze yuko abakobwa ngo bareme ngo uyu mukobwa ngo yemeye ngo tugirana ngo donc ngo umutwara nibaze ngo aje kwera urukundo nshuti yanje aje kwera ayo mafaranga babwira abo batama babandi hariho kandi gasore reka ndabwira hariho kandi gasore hariya ayo mafaranga yawe ayatora akagashira yego niwibaze yuko ngo hariho uwundi hariya nyakora akazi kose anamushira n'utwo duhera twawe mu minsi uzosanga sivyo yarakwakwanije twose yaratwaye hariya hama mugirane divorce bihere niwibaze nuko azoba ari hanze avuga ati jewe nta kibazo naye niwibaze ngo baza kubakunda ngo abakobwa ngo bakunda abashuga dadi kashareka ewe nkundo ngo bisaba biyonge sha gusa rero nta rukundo ruhari umugabo avuze ati je shaka kuyongera umugore nukuri akavyumvikana n'umugore wiwe ati nukuri jewe ndavye akunda guca inyuma reka mvume niyongera akavuma yiyongera basi yamwe mu vyemera ko yiyongera wo dufate kuri umugore wiwe aje ko umugabo wanje yiyongera twavyumvikanye neza twavuganye vugisha kuri uwo mushinga banza wumvirize none ndamuturira aho nyene mugabo hako Jean nemera byo kuvuga ngo kwiyongera ngo ibiki nibiki abonye umugabo atavyemera like ibyo none ntibibaho vraiment nazo ko tuyivuga ko ngo afuma yiyongera ibyo byo no mu majone birabaho ariko ufise umugore mwiza ugasanga umugore wani mwiza ugasanga n'ubundi uruburi haramucinyo yari niyangeso warakuranye si ibintu byaduka mu butamu ni ibintu biba byarabaye muri wewe ukiri umwana akaguma ugenda kasanga D'autre côté ngo abatama icumu bakundira ngo ntibafuha abatama ngo ntago fuhira pe
ubwo rero si urukundo kuko none umuntu agupfuhira udabora wiyemera umuntu agupfuhira bagize umuntu agupfuhira aragukunda sibyo ikindi naco kuvuga ngo ntagupfuhira wowe nimba wishamo ko umuntu agupfuhira wagize iki uburunya amafuti nawe kereke pa erega bajya batama ntibabarondera kugira babashire mu nzu havyo muramenya oya bajya abantu rero batakuronda kugira ngo bagushire mu nzu urumva niba abakobwa twavuga bimbura amaboko bashaka gukemuza ibibazo byabo nyabatamanye nibabandanya babakemurira ibibazo ntacu uzotinda usaza ninda zokemura ibibazo niwasaza utamenyereye gukora bava ngo igiti igoro kiri gitoya yes rero tamira gukora kukiri mutoya tampi putwa ibizo kubako ni uzobimenya yanje kabisa twayaze ibintu byinshi cyane abadukikanye bungutse ibintu byinshi reka ndabasabe mu dusezera abakunzi ndanabasaba kuzosubira kudutera iteka ukatubwenge Akamo TV bye cyane merci no kudutumira jewe vraiment ndumuntu ameze ngo ndi positive asante sana unumiye nzoza pe nawuganiriza abantu nzobasho asante sana Akamo TV merci beaucoup mwese mwariko muradukurikirana mwese bakobwa twavuga ibintu mutwihanganire nuko twimereye kugira ngo turabe twihanganira ko bahinduke tubivuga kugira ngo turabe ko mugororoka rero mutagororotse tuzogoma tubivuga rero merci ciao kabisa abakunzi mwadukurikiranye kandi gitanga gushika gihere reka tubasaba ushiremo commentaire yaba mbi canke nziza ntabwo babwazo tuzifise turazimenyereye commentaire turabakunda cyane ariko Dido Black kuri mic ya mbere ndi kumwe na Irene ndetse na Mignone ciao I love you so much